So wa story murakaza neza dutanguranye n'umugabo bataye mu ruzi acamigwa n'igifi kininiya citwa barene. Uyu mugabo birase ko apfira mu nda y'ico gisamaki kirangije kumumira. Uyu mugabo amaze imisi 3 mu nda y'igifi. Igifi kiramurutse ku nkombe ari muzima. Kuki yamizwe n'igifi ntashobore guhwera. Yashoboye kumara imisi 3 mu nda y'igifi gute? Byatumwe n'uburozi byagenze gute? Uyu mugabo amateka yiwe nayahe? So wa story murakaza neza. Yitwa Yona ariwe YUNUSU akitwa Jonasi. Niwe yitiriwe igitabo ca 33 kiri mu gitabo ca Bibiliya citwa Yona. Ni nawe yitiriwe ikigabane c'10 mu gitabo ca Korani. Yona, YUNUSU, Jonasi ni mwene Amitayi. Nivyo wavyumvishije neza. Yona yava mu bwoko bw'abaheburayo. Yona yava mu gihugu ca Palestina. Yona avugwa muri Bibiliya incuro zigera kuri 28. Yona avugwa mu izina mu gitabo ca Korani incuro zigera kuri 4 akitwa YUNUSU. Yona muri Bibiliya afise igitabo yitiriwe ni igitabo ca 33 kikagira ibigabane 4. Ikigabane ca mbere gifise 11 na ikigabane ca kabiri kikagira 10. Ikigabane ca gatatu naco nyine gifise 10. Ikigabane ca kane kikagira 17. Yose hamwe ni 48. Yona afise kandi ikigabane muri Korani yitiriwe kikaba ikigabane c'10 ciswe surati YUNUSU. Ikigabane citiriwe Yona muri Korani gifise 109. Nivyo wavyumvishije neza. Korani ikigabane ca 37 ku murongo w'ijana 39 havuga ati kuvyukuri Yona yari umuhanuzi intumwa y'Imana. Korani na Bibiliya ibi bitabo byose vyemeza ko Yona ariwe YUNUSU yamizwe n'igifi kininiya, igifi amahero. Wo kwibaza ati none yamizwe n'ifi gute? Byagenze gute? Bitewe n'iki? Kubera iki yamizwe n'ifi? Ntawe ivyo byose reka tubigusobanurire. So wa story murakaza neza. Icyatumye Yona amigwa n'igisamaki amahero nuko uyu Yona nkuko ibitabo nyobokamana bibigaragaza, Yona yatumwe n'Imana ahantu bita Ininewe. Aho Ininewe abanyamateka bagaragaza neza yuko ari mu gihugu ca Iraq. Maze uyu Yona abantu bo muri Iraq nubwo Imana yamutumye kugira ngo agende kubaburira kubera ibicumuro bariko barakora, Imana ibwira Yona ati genda urire abantu bo mu gihugu ca Iraq mu gisagara cantu bita Ininewe, kubera yuko bariko barakora ibicumuro bidasanzwe. Niyo babandanya gukora ibicumuro nzobarimbura bose ndabatikize ntihasigare n'umwe. Maze aba bantu bo mu gisagara c'Ininewe aho muri Iraq nibo bari barishe umuvandimwe wa Yona ndetse na se wa Yona. Ubwo rero uyu Yona yaciye avuga ati hakonza kuburira izo nkozi z'ikibi zagiye kwica abavyeyi banje bakica na murumunanje, reka ndirekere sinze kubaburira ahubwo Imana ibarimbure. Nguko uko Yona yase kumvira ijwi ry'Imana yanka kuza kuburira abantu b'Ininewe. Maze Yona Imana ikomeza kumubwira iti genda uburire abantu b'Ininewe. Yona amaze kubona ko Imana igimubwira iti genda uburire abantu b'Ininewe, yahise mu guhunga Imana. Nivyo wavyumvishije neza. Yafashe umugambi wo guhunga Imana acava mu gihugu ca Palestina aho yari yaravukiye kugira ngo agende muri Jordania. Kugira ngo ashike aho yaragiye muri Jordania byamusaba kubanza kurira ubwato hagaca mu mazi. Ubwo yurira ubwato Imana imutangirira mu kiyaga, Imana iteza umuyaga mwinshi. Ubwo abasoza baritwara ubwo bwato babona umuyaga wibasira ubwato bwonyene barimwo, ariko ayandi mato yo ku ruhande abandi basoza aho bibereye nta ngorane nta kibazo na gitoya bafise. Ivyo vyatumye bibaza ati ni kubera iki uyu muyaga uteye ngaha mu kiyaga, uyu muyaga wibasira ubwato bwacu bwonyene utegwa n'iki? Baca bakora ubufindo kugira ngo bashobore kumenya impamvu zitera uyu muyaga. Ubwo bufindo bakoze bwose bwaguye kuri Yona. Yona wewe yari yiryamiye, yari yisinziririye igihe ivyo byose byaba. Baramukomye mu itiro baramubaza ati tubwire uyu muyaga uri kubatera ubwato bwacu hari ico ubuziko? Yona yarabwiye ati uyu muyaga urondera jewe.
Imana irantangiriye kubera iki narinda yihunze nari mpungiye aho bita itarushishi, aho itarushishi ni muri Jordania y'uno munsi. Ubwo rero Yona baramubajije ati none kugira ngo turokoke nuno muyaga twobigenza gute? Yona ico yishuye yahise ababwira ati ico baciza nuko mwonterura mukanaga mu mazi mwebwe mukibandaniriza urugendo. Ubwo abasoza ntabwo bazuyazije, ntabwo batevye, bahise bafata Yona baramuterura bamunaga mu ruzi. Bakimunaga mu ruzi, Imana yahise irungika igifi kininiya, igifi bita barene, cyahise cyasama gica kimumira bumburi, kimumira kitamuhekenye, kimumira wese. Ibyo bigaragara mu gitabo cya Korani muri surati Yunusu, bikanagaragara no muri Bibiliya ikigabane ca mbere ku murongo wa 17. Ubwo haravuga hati uhoraho agera urufi runini ngo rumire Yona, maze Yona amara munda y'urufi imisi 3 n'amajoro 3. Ivyo byanditse muri Yona ikigabane ca mbere ku murongo wa 17. Ubwo maze Yona maze kumigwa n'ugo rufi yaciye atangura gutakambira Imana, atangura gusenga, arabona ko yamenje, arabona ko yihenze, kuvuga ngo ahungiye Imana itarushishi, kandi azi neza yuko nitarushishi haremwe n'Imana. Ubwo uyu usomye Yona ikigabane ca kabiri ku murongo w'10 haravuga hati maze Yona asengera munda y'urufi, aho ni ku kigabane ca mbere kabiri ku murongo wa mbere. Maze Yona amaze gusenga uhoraho akicuza, Imana yamugiriye ikigongwe. Usomye kabiri ku murongo w'10 haravuga hati maze uhoraho abarira ugo rufi kudahwa Yona imusozi. Nguko uko vyagenze. Yona kubera ryasengesho yasenga yicuza asaba imbabazi Imana hari munda y'urufi, byatumye adapfira munda y'urufi. Maze Imana itegeka gwa rufi kumucira, maze urufi rugagenda rumucira imusozi, Yona avayo ari muzima. Uwo bita Ibn Kathir mu gitabo ciwe camwitiriwe agaragaza neza yuko atabwo Yona yamizwe n'urufi rumwe, ngo ahubwo uru rufi rwaramumize rurangije kumubira, maze haca haza urundi rufi runini ya cane gusumba rumwe rwa mbere nago ruramumira. Ubwo bisobanura ngo Yona yamizwe n'ifi zibiri. Yona ariwe Yunusu yari mu myiza 3, umwiza w'inda y'urufi rwa mbere rwamumize, n'umwiza w'urufi rwa kabiri rwamize rwa rundi rwamira ugwa mbere, ndetse n'umwiza w'amazi. Nguko uko Yona yamizwe n'urufi. Yona rero rwa rufi rumaze kumudahwa rukamucira, yaciye yemera ararimbuka. Imana iramubaza hati mbega Yona ubu uri tayari kugenda kuburira abantu b'Ininewe? Aho Ininewe twabisobanuye hari mu gihugu ca Iraki. Nivyo wavyumvishije neza. Yona yaciye yemera ararimbuka, acagenda kuburira abantu b'Ininewe. Yarababuriye, aca kumuhana, aca ku nzu, aca mu bantu, mu bisagara, agenda ababwira ati muhindukirire kuhoraho, mureke gusenga ibigirwamana no gukora ibicumuro. Ataraho mu minsi 40 Imana izoba yamaze kubarimbura. Ubwo abantu b'Ininewe baciye babibwira umwami amaze kuvyumva hacagira ubwoba, yanka ko abantu biwe bazorimbuka. Umwami yaciye ategeka ko abantu bicuza, mbese ngo kugira ngo Imana ibone yuko bicishije bugufi, umwami yategetse yuko bisiga iminyota, bakambara amagunira, ndetse n'ibitungwa byabo navyo ubwabyo bakabisiga iminyota, bakavyambika amagunira. Inka, impene zose bazambitse amagunira, bazisiga iminyota, maze abantu baricuza. Imana yumva ukwicuza kw'abantu b'Ininewe. Imana imaze kumva ukwicuza kwabo ibagirira ikigongwe. Ibyo byarababaje Yona kubona Imana ibagirira ikigongwe, kandi aribo bari barishe nde se wiwe na murumunawe. Ubwo Imana ibaza Yona hati mbega Yona we kubera iki ubabajwe nuko ngiriye ikigongwe abantu bamaze kwicuza, kandi nawe ubwawe narakubwiriye ikigongwe igihe wicuza uri mu nda y'urufi? Ubwo Yona yasubiye gusaba ikigongwe ubugira kabiri. Ubwo amateka agaragaza yuko ico gisagara c'Ininewe cabamwe abantu bagera ku bihumbi 120. Nivyo wavyumvishije neza. Ngayo amateka ya Yona ariwe Yunusu yamaze imisi 3 mu nda y'urufi ntiyapfirayo. So story ndabasabe mukore subscribe kugira ndabasabe mugire subscribe, mugire share, mugire commentaire, ndetse
nyimba iki kiganiro mwagikunze mukirungikiye n'abandi. Sowa story murakagira amahoro n'amahonda itekane mu mitima no mu mifuko. Sowa story mukomeze mwumve amateka n'ibigezweho kuri Sowa story. Ndabakunda, hasta victoria siempre.